ikiganiro humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Marie Ange Irakoze, mu buhinga bw'ivyuma hari ingenieur Egide Mwemero. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu makuru mu Kirundi aca mu kiganiro humura Burundi cyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2 Kigarama umwaka wa 2020. Duhere ku ngingo nkuru zigize ano makuru. Mu gihe kw'isi yose kwigenekerezo rya 2 Kigarama himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubuja, mu Burundi hari abantu bagikoreshwa ubuja. Muri ano makuru twabibateguriye. Mu gisata c'amagara y'abantu, amategeko yo kwirinda ikiza ca corona yashinzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arahonyangwa na bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu c'u Burundi. Navyo nyene twabibateguriye nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya gatatu mu kigabane ca kabiri ca kino kiganiro n'amagara soko y'ubuzima. Uyu musi tuza kubabwira kubijanye n'ikiza ca sida, aho turabira hamwe uko wifashe n'ivyaranguwe mu gihugu c'u Burundi kugira ngo gituzwe. Twongere tubaha ikaze mu kanya idonido. Aya makuru reka tuyahere mu gisata ca politique. Abarongo y'u Burundi bahisemwo ingendo yo gushira imbere ubwoko, ico bita ethnisation mu rurimi rw'igifaransa. Ingendo abahinga mu vya politique basigura ko yamikoreshwa ku nyungu za politique. Valeria Alfieri umuhinga mu vya politike akaba anakurikiranira hafi ivy'akarere k'ibiyaga binini, yibutsa ko iyo ngendo atari nshasha mu Burundi kandi ko imaze gukwega akarambaraye. Kubwiwe rero ngo rusansuma rw'amoko rwakozwe mu bakozi ba leta rurateye ubwoba. Kurikira Valerie Alfieri yasobanuwe mu rurimi rw'ikirundi na Ines Gakiza. On entend en effet parler de appartenance ethnique, identité ethnique, ethnicité, ethnicisme, etc. Donc une multiplicité d'expressions et on pourrait se demander à quoi ça renvoie tout cela. Turumva amajambo menshi akoreshwa aganisha ku bwoko, bashaka nko kuvuga ubwoko umuntu akomokamwo, ubwoko bw'umuntu bagafatira ku bwoko mu kuvuga umuntu canke umugwi w'abantu n'ibindi. Twibaza ico ivyo vyose bisigura. Je nshaka kuvuga ku ngendo yo gushira imbere ubwoko. Mbona ariyo ngendo Uburundi burimwo uyu munsi. Gushira imbere ubwoko ni igikorwa kirangurwa intambwe ku yindi, ni ikintu umuntu yubaka. Ni nkuko iyo ngendo ishobora kuranduranwa n'imizi. Ivyo vyose bikorwa ku nyungu za politike. Gushira imbere ubwoko no mukenyuro wa politike, ni kigwanisho c'abatavuga rumwe mu vya politike n'abagwanira ubutegetsi. Kugira utahure uwo mukenyuro wo gushira imbere ubwoko, ubanza kuraba abariko barabikora, no kuraba kandi cane nibihe canke icuka kiri mu gihugu. Hari gihe muri kahise ku Burundi abantu bacanyemwo kubera ubwoko. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 byarashobotse. Mu mwaka wa 2015 ariko naho bagerageje n'ubu bakibandanya ntibyakunze. Ivyo kandi bikorwa n'umugambi uri ku butegetsi na bamwe mu batavuga rumwe na leta. Nta bwicanyi bushingiye ku moko bwabaye, ahubwo habaye gushigikirana mu banyagihugu. Ni nkuko ibiba muri politike ataho byari bihuriye nibiba mu kibano. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 iyo bahamagarira abahutu kwica abatutsi n'abatutsi kwica abahutu byari gushoboka, ariko uyu munsi sinibaza ko vyoba bigikunda. Ni kubera ivyiyumviro vyahindutse nibihe mu gihugu. Umwirondoro w'umuntu ufatiye ku bintu vyinshi. Ego mu Burundi haba abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko imbere ya vyose n'abahanza, abajiji, abasafu n'abandi. N'abahima n'abanyaruguru bakomoka mu Kayanza, Igitega, Ibururi, Imwaro n'ahandi. Umuryango n'intara umuntu akomokamwo nivyo kenshi bifatigwa ko gusumba ubwoko. Noneho umuntu yisunze insiguro nyezina y'ubwoko mu Burundi nta buhari. Yamara amajambo yose ashingiye ku moko araduteye impungenge. Ikoreshwa ry'amoko n'abanyepolitike ntirihumuriza. Ntawobura rero impungenge azikahise ku Burundi. Hutu et Tutsi, ce ne sont pas des ethnies au sens propre du terme. Cependant, tout discours sur l'appartenance nous inquiète.
Les manipulations politiques des appartenances identitaires inquiètent, et cela est bien normal, compte tenu de l'histoire du pays. Aha twokwibutsa ko iyo rusansuma y'ubwoko kuva itangujwe mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu uno mwaka yiyamirijwe n'abatari bake abarongoye amasendika bari basabye ko yohagarikwa ariko leta y'u Burundi yitoje utunyoni yategetse nyabuna ko izoca inakogwa mu gisata c'abikorera utwabo be no mu mashira hamwe leta ifisemwe umutahe rusansuma ikaba ariko itaratangura muri ivyo bisata bibiri tubandanyirize no makuru mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu c'u Burundi barahonyanga amategeko yo kwirindikiza c'umugera wa corona yashinzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida akarorero ka hafi nako kuwa gatanu w'indwi heze aho umwe mu bantu batatu batowa ku karanda atajanywe mu kato biturutse ko umunega wiwe ari umwe mu bahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu iyi nkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungeko. Umwe mu bantu batatu batowe umugera wa COVID-19 kuwa gatanu w'indwi heze ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'umukenyezi wa Jean Marie Rurimirije umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu nkuko amakuru dukora ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye abivuga abo bantu bari baje n'indege y'ikompanyi yo mu gihugu ca Kenya Airways indege yashitse Bujumbura igihe cy'isaha 2 n'igice ku munsi wa gatanu nyene ibipimo bikaba vyakozwe n'abakozi b'ikigo INSP cigisha ibijanye n'ubuvuzi inyuma yaho nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha Jean Marie Rurimirije yaciye aza gutora umukenyezi wiwe aca mujana ku bitaro Kira ni nako guca ahamagara abakozi ba INSP abamenyesha ko abaganga bo ku bitaro Kira basanze umutambukanyi wiwe atamugira wa corona afise aho nkaro kugira ngo ntashigwe mu kibanza yategerezwa gukurikiranirirwamwo cyo kimwe n'abagenzi biwe babiri bari batowe umugera w'ico kiza abari muri iyo ndege bose ngo baciye bashigwa mu kato aho bategereza kumara ikiringo c'amasaha 72 gushika ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri bakaba batari bwakugwe muri ico kibanza kubera ko batari bwaronke inyishu z'ibipimo bari bakorewe iyo nyifato ya Jean Marie Rurimirije ikaba yaratangaje abajejwe amagara y'abantu mbere bakamenyesha ko iteye kubiri n'ivyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi guheze kwa Munyonyo ico gihe Tade Ndikumana yari yavuze ko uwo wese azokwinjira ku butaka bw'u Burundi hanyuma agaca kubiri n'ingingo zo kwirindikiza c'umugera corona azofatwa nk'umwasi w'igihugu tugize imisi tubona ndabere kuko cy'indege n'abakikobero harabagora aho kuguma muri hoteli barindira nyinshi bamusanga yamaze gusha muri kati ubu rero tubasaba abene igihugu bose mubonye ukavuye hanze akamukona muri kati mubaze certificate atayifise suza kwa muganga n'abaje umutekano baje badufasha kwenye shobora yabize neza yuko umuntu azoshaka kandi y'ivyo azaba umwasi w'igihugu kuko avuye hanze ateza kumenya yuko hari indira kamenya kugira amagara w'ibimene ameze kugira ngo akingire cyangwa wiwe iraho kibona umuntu ashobora kubiburaya akagenda mu rubanza mu misa. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Jean Marie Rurimirije asanzwe ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ariko twasanze telefone yiwe izimije nayo Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu telefone yiwe yahamagara hakabura witaba Begi nahi irihe Bengu butungane burihe RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'indero hari umwigisha wo kwishure shingiro rya Rutagara riri muri zone Mugendo commune Ntega y'intara ya Kirundo yidogegwa n'abandi bigisha ko aza kwishure yambaye umwambaro w'umugambwe CNDD FDD abo bigisha bagasaba ko abamukurira bamutegeka guhagarika iyo nyifato ni nkuru twateguriwe na Rachel Kagisi.
Uwo mwigisha tonda yambaye umwambaro w'umugambwe CNDD FDD yitwa Biregeya Pascal, akaba yigisha mu wa gatatu kw'ishure shingiro rya Rutagara iri muri zone Mugendo muri komine Ntega. Isoko ryacu ritumenyesha ko kenshi yigisha yambaye uyo mwambaro bikaba bidahumuriza abanyeshure n'abandi bigisha. Arabambara kenshi nk'umuntu arakunda gutonda wambaye ubucumi ngo mwambara afise wonyene mugabo abigira bibona kugira ngo atere ubwoba nyene benshi babiha iyindi ntumbero kugira ngo yibonetse ko yo bakunda umugambi gusumba abandi. Umwe mu bavyeyi barerengaho kuri iryo shure avuga ko bamuhanuye kenshi ariko akabishura ko atanumwe yo mukura mu kazi. Abavyeyi bamubabwiye ati kubera ko turafuna kushira wambaye impuzu araheza akabishura ati acumwongira kuko udashaka ndagutondana aradakure mu kazi kubera bijyana directeur yitegereza kandi baduhamye tuzi ko kw'ishure kidaye kaziza gutonda nayo ikintu gikira n'umugambi naho bamwiyamamaza. Abavyeyi bagasaba uwurongoye indero muri komine Ntega kwihaniza uwo mwigisha kuza kw'ishuri yambaye umwambaro w'umugambwe kuko uretse ko bidahumuriza abanyeshure bitarekuriwe mu mashure. Uruganda rwa RPA rwarondeye umuyobozi w'ishure nshingiro rya Rutagara Sengiyumva Didier yatubwiye ko ivyo bavuga ko uyo mwigisha yambara umwambaro w'umugambwe mu ishure atari ivyo. Uwo muyobozi avuga ko ariko hafi y'iryo shure hariho ikibanza kiberamo amanama y'umugambwe abantu bakaba bashobora kuba bamubona aje muri izo nama bakavyitiranya. Rachel Kagisye abigisha bakukira ubuyobozi bw'indero muri komine Gishubi y'intara ya Gitega bariyamiriza akarenganyo bavuga ko bariko bagirirwa n'umuyobozi w'indero muri iyo komine. Ni mu gihe kugira abaha impapuro z'akazi abanza kubarihisha amafaranga yo guterera kaminuza y'abigenga yitankoma iriko irubakwa. Ni nkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Kuva kuwa gatanu w'indwi iheze umwigisha wese wo muri komine Gishubi agiye kurondera urupapuro rwemeza ko ari ku kazi ararihishwa amafaranga 300 y'amarundi. Ni nyuma yaho bankiye gutanga amahera 300 basabwa n'uburongoye indero muri iyo komine mu ntumbero yo guterera mu iyubakwa rya kaminuza y'abigenga iri Tankoma. Kubwabo bigisha iyo ntererano ntitahuritse nk'uko umwe muri babisigura. Twica twibaza ikibazo iyo kaminuza ni y'abigenga none dufatwa gute turi abakozi ba leta kuja guterera umuntu yigenga atari ikintu ca leta naho co bayi ca leta vyoshiye mu biganiro. Ivyo rero nk'uko iryo soko ryacu aho igishubiri bandanye ribivuga ngo ni kubahohotera kuko ataho vyanditse ko barihishwa urwo rupapuro rwerekana ko bari ku kazi. Rero nyambara itegeko ryasohotse ry'uko attestation de service igurwa 300 bimenyekane tubimenye tuzohore tuyariha mu kugira tuyihabwe. Ribi tegeko ryanditse tureke gukandamiza twimwa ivyo dufitiye uburenganzira bitari uko kuba ari uguhohotera umukozi. Abo bigisha basaba uwo muyobozi w'indero muri komine Gishubi gukurikiza amategeko yanditse akareka kwishingira yiwiwe. Uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka Nyanziriye Emmanuel umuyobozi w'indero muri komine Gishubi ari nawe atungwa agatoke nabo bigisha kugira doho umuco. Clovis Niyonzima tukivuga nyene bijanye no kwikika mukiza bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano bariko barakamisha igikorwa cyo gukura amasashe atabora ku isoko no mu banyagihugu aho bigeze ubu ni bisata bimwe bimwe birekuriwe kubandanya bikoresha ubwo bumwanya byatanguye kuvogerwa. Idonido na Walter Kwizera. Uko kwikika mukiza kuvurwa muri ico gikorwa cyo gukura amasashe ku isoko kwimonogoje cyane mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu aho RPA imaze kumenya ni mu ntara za Makamba na Rumonge nkuko amasoko yacu muri zo ntara bimenyesha ngabakaze cyane muri urwo ruhigi rw'amasashe nabajejwe intwaro ku rwego rwo hasi ico gikorwa bakaba bagifashwamwo na bamwe mu bari mu nzego z'umutekano naho rero iyo ngingo yo gutuza burundu utumwanya mu gihugu ishimwa n'abanyagihugu bamenyesha ko uko biriko biragenda biteye kubiri n'amategeko kandi ko hari n'abariko barikika mukiza mu kugwikamisha. Uyu numwe mu banyagihugu basanzwe bakora umwuga wo kubaka yaganiriye na RPA. Ibisashe byo muri construction bikora henshi no mu makabutaje mu masusa y'amazi birajamwe urazi mu yaruguru ko mu komiseri wese atwara uko ashaka yiyadukira ngo hagarika ivyo bintu mugabo byasashe ntacyo zica afata abantu no kugorana abarondera kwa kanoti gusa sino ntacyo bitwaye byo mibiri ni ikintu gikenewe kwanza mu nzu none wogerekeranya amatafari akaceri cya kwifondasyo utagishizemo uraza kuruhome rutoka marufise imidiki.
Abo bakora umwuga wo kubaka barongera bakibutsa abo bajejwe intwaro n'abo bapolisi bariko barabavogera ko kubona ubushikiranganje bujejwe ibidukikije bwarabarekuriye kubandanya bakoresha utwo tumwanya ari uko buzi neza ko atakindi kintu gishobora kudusubirira. Abo bashaka kuzanya amara y'ibiturire nabi ibishego byose ibintu akoresha nyine mu kubaka ugaga amasashe sindabona ikindi kintu cyashaka kuyasubiriza kandi ntazo ndabona iri VIP bashaka kubaka iryo sashi itarimwo kandi kenewe. Ivyo biruko mu gihe itegeko ryo kuwa 8 Myandagaro umwaka wa 2018 kubijanye no kubuza iyinjizwa n'icuruzwa ry'utumwanya tutabora ryatewe k'igikumu n'umuhisi perezida Petero Nkurunziza rivuga neza mu ngingo yaryo ya 4 ko tumwe muri utwo tumwanya tutabora turekuwe mu bisata bimwe bimwe nk'ivy'ubuvuzi icy'ubushakashatsi hamwe no mu gisata cy'ubwubatsi. Humura Burundi. Mu gisata c'agateka kazina muntu kuwa kabiri Kigarama uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ubuja. Uno munsi washizweho n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntumbero yo kugwanya amabi afatiye kukugira abantu abaja. Mu bantu rero bagikoreshwa nk'abaja harimwo abarundi. RPA ikaba yashoboye kuvugana na bamwe mu batwawe mu bihugu by'Abarabu gukorayo akazi. Bamwe muri bo bakaba babayeho nabi cane aho bacugwa bufuni na buhoro. Ni nkuru twateguriwe na Trésor Niyongabo. Benshi muri abo barundi nabigeme bajanwa kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu nka Kuwait, Arabia Saudite, Oman, Yemen, Turukiya n'ahandi. Bamwe muri bo bavuga ko iyo bashitse bakanaronka nako kazi agateka kabo katubahirizwa ndetse bakanaborezwa igufa. Uyu no murundi akorera mu gihugu ca Kuwait. Ariko abo bakoneshwa akazi kenshi ibabagaburire ibabahembwe no kubakoza bakabakora. Abo barundi bavuga kandi ko amabi bakoregwa atagira uko angana na cane ko bakoreshwa mu mazu menshi bidaciye mu mwumvikano. Uburyo bwo guhutira n'byinshi cyane uburyo cyane ko baduhutira mu cyane uburyo bwo gukoresha mu mazu menshi kandi bo bavuye mu wari ibyo kujya gukora mu nzi. Abo barundi bakorera mu bihugu by'Abarabu bamenyesha ko n'uburonse uburyo bwo kuva aho yarasanzwe akorera ahunze uko guhohoterwa hamwe n'amahiri inzego z'umutekano zo muri ivyo bihugu ndetse n'izabafashije kugerayo atakinini zibamarira. Cyambere kitwabaza kitiragarije kuba twavuzwe amaofisi twakiriye mu bihugu by'Afurika n'ibikabaje nacyo kimarira hanyuma wo kuvuga ko ubukorera dufa muri uwo mwanya bitamo kuva muri iyo byose bisohokamo batukegerana ikiruka binitse ukora polisi. Mwomenya ko hambavu yo gutwarwa nk'inyagano mu bindi bihugu ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ryashinze uyu munsi mpuzamakungu mu ntumbero yo kugwanya n'ubundi buryo bwose bufatwa nk'ubuja. Ubwo nabwo ni nko gushira mu bikorwa by'ubusambanyi abana, gukoresha abana ibikorwa bibarengeye, gushingira ku nguvu hamwe no gushira abana mu ntambara ku nguvu. Kuri ubwo buzima abo bigeme babayemwo ishirahamwe ONLCT Où est ton frère gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu hamwe n'amabi akoregwa abakenyezi n'abana mu Burundi ryasohoye itangazo kubamenyesha makuru rijanye n'uyu munsi aho ryasabye leta y'u Burundi gufashwa mwitahukanwa mu gihugu ry'abo barundi bagorewe mu mahanga. Kurikira Maître Prime Mbarubukeye arongoye ishirahamwe ONLCT Où est ton frère. Twisunze ibiharuro dufise byo mwaka 2019 abarundi n'abarundikazi barenga 197 baratwawe nk'inyagano umwaka wa 2019 cyane bakuwe mu Burundi bajanwa mu biriye bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait n'ibindi. Kubw'ivyo rero ishirahamwe gishinze kugwanya urudandazo rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONLCT Où est ton frère ryashaka risaba leta y'u Burundi ubwa mbere kuvugana na biriya bihugu abarundi bifuza akazi bazojanwamwo kuko twe mu ishirahamwe ONLCT Où est ton frère itwaka nk'ako abantu boza kwisuma mu bindi bihugu vyo hanze ariko byiza bogenda bisunza amategeko haguca mu kinywabi. Gutyo rero leta y'u Burundi ikagirana amasezerano n'ivyo bihugu bazojanwa mu gukoreramwo kugira ngo by'ukuri ubwo bufashanye bw'ivyo bihugu bibiri Burundi n'ico gihugu bazobajanwemwo tukuri bube ubufatikane bwiza. Leta y'u Burundi zomenye akazi kahari ingene kameze n'ingene kangana n'ingene kazokorwa gutyo leta y'u Burundi zishobore kumenyesha abarundi bazoba bifuza kuja gukora ako kazi hanze gutyo baze bagende kugakora bakazi neza kandi bazi n'ingene bazohembwa n'ingene bazofatwa neza. Ubwa kabiri gutanga inkuru zijanye n'ako kazi kazoba kahari ivyo bihugu vyo hanze cyane dushimikire n'ingene bazokingirwa hisunzwe amategeko bashitse mu biriya
biriya bihugu kugira ngo agateka kabo barundi bazoba bagiye gukorerayo ivyo bihugu kaze gakingirwe kandi kaze kubahirizwe n'inyungu zabo zikingirwe. Ubwa gatatu gukurikiranira hafi aya mazu azoba ajejwe gufasha muri ico gikorwa cyo gutanga akazi mu bindi bihugu vyo hanze. Ayo mazu canke ivyo bigo by'ukuri bize bikore hisunzwe amategeko kandi byabisabiye uruhusha muri leta y'u Burundi, kuko tubona yuko amazu menshi ariko arabikora muri iki gihe menshi abikora atemerewe n'amategeko. Gutyo rero tugaca dusaba leta y'u Burundi yuko yokugagwa kugira ngo n'ukuri hazojeho amazu yabisabiye uruhusha. Ubwa kandi aribwo bwa nyuma leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igatahuka n'abarundi kazi bagorewe muri ivyo bihugu vy'abara butakamba ko batahukana mu Burundi bivanye n'ingene amabi bariko barakorerwayo aramabi akabije cyane. Igenekerezo rya gatatu Kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga mu Burundi. Ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bukaba bushima intambwe uwo munsi usanze bugeze ko mu kurondera ineza y'abagendana ubumuga. Imelda Sabushimike mushikiranganje wo gufatana mu nda avuga ko uwo munsi mu Burundi bazowuhimbaza ku civugo dukure inzitizi zose zibuza abagendana ubumuga gushikira iterambere ridakumira kandi rirama. Tumukurikire. Ngaha mu gihugu cacu twahisemo icivugo kivuga giti dukure inzitizi zose zibuza abagendana ubumuga gushikira iterambere ridakumira kandi rirama. Turanezerejwe cyane nuko uyu munsi ushitse hamaze kujaho umugwi w'igihugu ujejwe gukurikiranira hafi ibikorerwa byose abagendana ubumuga butandukanye. Naho hariko harakorwa byinshi, aha tuvuga nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza, ukubigisha imyuga itandukanye no kubaronsa ibikoresho bijanye n'imyuga bize, gushigikira ibigo n'amashirahamwe by'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere, itanguzwa ry'inyigisho zidakumira abagendana ubumuga ku mashure amwe n'ibindi. Impinga iracari ndende uravye ingene abagendana ubumuga bangana hamwe n'ivyo bakeneye ufatiye ku bumuga bw'umwe wese. Aha rero vyaba ibisata vya leta ndetse nabo bose bajejwe iterambere ry'abenegihugu, abikorera utwabo n'abenegihugu badasigaye inyuma, umwe wese mu bimuraba dusabwa gushira ingufu hamwe kugira ngo dushire mu ngiro ya politike inganizo y'ibikorwa twavuze aho hejuru, biciye ubwa mbere mu kwerekana urupapuro rw'inzira duhurijeko. Twashaka kongera dushimire abantu bose, ibigo byose n'amashirahamwe atandukanye bitanga batiziganya mu gushigikira bene wacu bagendana ubumuga, dusaba n'abandi bose gufatira kuri ako karorero keza. Mu Burundi ariko ibirori nyamukuru bijanye n'uwo musi bitegekanijwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 4 Kigarama, bikazobera muri zone Ngagara aho hazoba hanaramutse hugururwa icese ikibuga c'umupira cagenewe abagendana ubumuga. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'impunzi. Gushika mu mpera z'umwaka w'2021 nta mpunzi nimwe y'umurundi izoba irekuriwe kuba ku butaka bw'igihugu ca Tanzania. Byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'ujejwe igisata c'impunzi muri ico gihugu. Uwo mutegetsi wa leta ya Tanzania akaba yanamenyesheje ko uwo mugambi wo gutahukana izo mpunzi bamaze kumvikana ko na leta ya Evariste Ndayishimiye. Ni nkuru twateguriwe na Vicky Chris Ninteretse. Mu mugambi wayo wo gutahukana impunzi z'abarundi, leta ya Tanzania itegekanya ko mu mpera z'umwaka utaha impunzi zose z'abarundi bazoba bahejeje kuzitahana. Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo by'impunzi muri Tanzania. Projection yetu kwa hawa Warundi, mu ntumbero yacu twihaye nka leta ya Tanzania kubijanye n'impunzi z'abarundi nuko gushika mu mwaka wa 2021 ata mpunzi nimwe y'umurundi izobikiri hano muri Tanzania. Uwo mutegetsi wa leta ya Magufuli avuga ko itahukanwa ry'izo mpunzi ryasabwe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi hamwe na Tanzania. serikali ya Burundi inaotaka wananchi, Leta y'u Burundi ishaka ko abanyagihugu bayo bahunze botahuka mu gihugu cabo. Evariste Ndayishimiye yasavye ko abo barundi botaha guteza imbere igihugu cabo. Na leta ya Tanzania nyene biciye ku mukuru w'igihugu cabo John Pombe Magufuli yasavye ashimitse ko abo barundi bose bosubira iwabo. Sudi Mwakibasi yongeye amenyesha ko impunzi y'umurundi idakwiye kugira ikibanza aho muri Tanzania.
amakungu yatanguye gukuraho ibihano byari byafatiwe u Burundi. Raba nk'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa byararetse ibihano bijanye n'ubutunzi byari byafatiye u Burundi. Ni igihe cyotuma impunzi y'umurundi yakigwa hano. Ivyo Sudi Mwakibasi akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bi radio RFI mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Impunzi z'abarundi bari muri Tanzania barenga 199 mu makamba 3 ariyo Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Humura Burundi. Amakuru ya RPA marashobora kandi kuyaronswa muyasavye ku murongo wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Nkuko rero musanzwe mumenyereye ku misi yose ya gatatu uyu numwanya wo gukurikirana ikigabane amagara soko y'ubuzima. Uyu munsi tukaza kubabwira kubijanye n'ikiza c'umugera wa sida. Turaja kubona uko wifashe mu Burundi muri kino gihe n'ivyaranguwe mu kuwugwanya. Kino kiganiro twagiteguriwe na Onesime Doshimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Turaramukije inshuti bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima. Ejo hahise igenekerezo rya mbere Kigarama wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza c'umugera wa sida. Uwo munsi washinzwe mu mwaka w'1988 mu nama yari yahuje abashikiranganje bajejwe amagara y'abantu kugira ngo bigire hamwe ingene bogwanya ico kiza. Ni muri iyo ntumbero kuri wa mbere Kigarama igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe kurwanya ikiza sida ONU sida rihamagarira amareta n'amashirahamwe akorera muri ico gisata kongereza inguvu mu kurwanya sida kuko biboneka ko muri kino gihe bitwaritse cyane ivyo kurwanya umugera wa corona. Ni mu gihe abantu barenga miliyoni 12 ku isi barorereye gushigwa ku muti upfufaza umugera wa sida. Muri kino kiganiro turaja kumva aho intambwe ijanye no kurwanya ico kiza mu Burundi iteye tubifashijwemo n'inaribonye mu kurwanya umugera wa sida umupfasoni Jeanne Gapia arongoye ishiramwe ANSS. Jewe nabateguriye kino kiganiro ndi Onesime Dushimagize. Igisata caone kijeje kurwanya umugera wa sida kw'isi ONU sida hamwe n'ibihugu bihurikiye muri uwo muryango bari hayihangira mu mwaka wa 2020 ko 90% y'abantu boba bamaze gupima umugera wa sida. 90% yabo basanze bawugwaye bakaronswa imiti yo gupfufahaza nayo 90% y'abari ku miti bagashikaho amagara yabo amera neza nk'abandi bose bakomeye atamugero cibonekeza ivyo bita charge virale indetectable bicibonekeza mu bipimo. Umupfasoni Jeanne Gapia arongoye ishiramwe ANSS avuga ko mu Burundi bateye intambwe ishimishije mu gushira mu ngiro iryo hangiro. Igikorwa cyo kurwanya ikizaruho nyanganda sida mu Burundi twovuga ko turi mu bihugu biteye imbere. Hari intambwe ishimishije kuko muri rusangi ivyo ANSS ikora tubikorera hamwe n'abandi. Aha nofata nko ku rugero ishirahamwe mpuzamakungu ONU sida barihaye intumbero ibihugu vyokurikira mbere biha ko twofatira kuri uyu mwaka tugejeje ko w'ibihumbi 2020. Rero mu Burundi turageze ku ntambwe ishimishije kuko nko ku 90 ya mbere tugeze kuri 89, ku ya kabiri turamaze kurenga 90, ku ya gatatu turi ku bice 88. Murumva ko nivyo nitwashitse ku 90 ariko turi ku ntambwe ibereye ku buryo umugambi uri kuraba wo mu 2030 wo gushikana ku 95% nibaza ko bitazogora Burundi kubishikira. Aha rero nuvuga ko ari intambwe nini yabaye kuko ivyo nibaza ko atawo biharira amashirahamwe yarakoze cyane mu Burundi mbere araba n'imboneza ariko yagiriwe ubuntu ko na leta yayemereye gukora kandi leta iranayifasha tugakorera hamwe. Aho rero leta n'amashirahamwe akoreye hamwe kenshi
biragira ingaruka nziza nk'izo ndababariye. Naho intambwe ishimishije mu kurwanya ico kiza mu Burundi, Jeanne Gapiya avuga ko hakiri agahaze cane cane aravye igitigirisha abana bagendana umugera wa sida. Aranemeza ko ikiza c'umugera wa corona catumye bakoresha inguvu nyinshi ziruta izo bari basanganywe. Iyo tuvuga ivyo biharuro kenshi tuba twafashe muri rusange, ariko turacafise ingorane kuko iyo turavye abana bagendana umugera wa sida canke abavukana umugera wa sida, ibice biracyari kure, usanga ari 48% kwijana, aho ndiko ndavuga ko ahandi tugeze 80 n'ibindi. Murumva ko naho ni igikorwa dukwiriye guhagurukira tutarashobora gushikako. Ikindi novuga nuko usanga kera tugitangura kurwanya umugera wa sida, abantu bari bagendana umugera wa sida bari benshi, ugasanga ari benshi Bujumbura, mugabo mu ntara za ruguru ugasanga ibiharuro ari bike cane. Ubu rero ntibikimeze uko, usanga ingorane tugifise ugiye uraraba ari intara usanga ibiharuro ari vyinshi kurusha izindi. Aho rero ni nko kuvuga nti turakwiriye ubu kuraba ukuntu dukora ibikorwa vyo kurwanya umugera wa sida, tukihatira cane cane aho twumva ko hari ingorane kurusha ahandi. Reka rero nce ngenda no kuri ico kibazo mwamuhejeje kubaza, nivyo ikiza covid caraje kandi nivyo kuri twese caraduhahamuye, bihakwa mbere no tuma umuntu asamara kibagira ko naho ico kiza caje ibindi ntivyaciye biheba, kuko ari umugera ari izindi ngwara nazo zabandanije zimara inganda. Rero muri ANSS twabifashe kuva biboneka, tubibonye no mu makungu, mu Burundi tutaranumva abarwaye, twabaye turitegura uko twaravuga tuti ivyo twabonye kuri sida nuko ibiza nk'ivyo iyo vyatanguye ntibigira imbibe, none nungahe iwacu nta kizobuza ko naho bishika. Rero reka tube turitegura. Twebwe rero kuva mu kwezi kwa kabiri twaciye dutangura kurondera uburyo bwo kugira ngo dukingire abakozi mu bigo vyose vya NSS, mbere dukingire n'abanywanyi, na cane cane abo tuzi yuko bafise intambanyi nyinshi, bagendana umugera wa sida ariko bakaba bafise n'izindi ngwara nka diabete, nk'ama asthma, canke abariko barashika mu zabukuru. Abo rero twaciye tubahagurukira mu ntango mbere kare cane, turagira n'amahirwe turaronka uburyo bwo kubikora. Reka abandi babeho, ubaye wa sida n'umuntu nk'abandi, utabuze mwana wabo yabuze umuvyara, utabuze inshuti yabuze abagenzi. Reka abandi babeho, ubaye wa sida n'umuntu nk'abandi. Reka abandi babeho, ubaye wa sida n'umuntu nk'abandi. Ku bijanye n'imiti ifufaza ico kiza byahora bishika ikabura, Jeanne Gapiya avuga ko biteguye neza iyo miti itagikunda kubura. Ubu novuga yuko hari agahengwe, sinzi ko nobishira kugene biteguye. Ubu ibintu vy'imiti bitegurwa n'ivyo n'urwego rutegurwa mu bushikiranganje bwa leta, nibo berekana ibikenewe, ariko bigurwa na ca kigega c'isi yose ariyo Fonds Mondial. Ivyo bica muri PNUD kuko ubu nibo babihaye, hanyuma bikagurwa na Fonds Mondial. Bitegurwa rero ndabisubiyemwo ibikenewe, imiti ikenewe, baravye abantu bayikeneye niyo bakeneye kuko ari ubwoko bwinshi. Hariho umugwi washinzwe na leta urimwo bose, harimwo abo muri leta, habamwo n'amashirahamwe babitegura bagatanga, bakabitanga rero muri PNUD bikagurwa ku rwego rwa Fonds Mondial. Ivyo vyabaye na cane cane kuko hariho nk'imiti, ivyo twita imiti
ya troisième ligne kuko iyo abantu bagiye barayifata hariho abagera ahantu imiti ya mbere ikabananira bakagera aho bafata iya kabiri n'iya gatatu. Abo rero wasanga atari abantu benshi ariko bagaca basanga ntibashobora kuronka amasoko biguriramwo ko ari bake, hanyuma ikigega ko co kigurira ibihugu vyinshi baraheza bumvikana na leta ko aribo boza barugura iyo miti. Ubu rero turabonamwo agahengwe ko ivyo kubura imiti nta bikiriho cane, novuga ko ata n'ibikiriho, biracishamwo kumva ko amezi abiri, mugabo dusubiriye tukabivuga baraheza bakabitorera umuti hakiri kare. Ivyo rero vyarafashije kandi vyarafashije cane na cane cane muri kino gihe ca covid. Reka abandi babeho ubaye wasida n'umuntu nk'abandi. Pourquoi les gens aujourd'hui prennent son temps de réaliser que tout ce monde nous avons le droit de respirer? Peu importe le sexe, peu importe l'âge ou la couleur, nous pouvons sentir la joie, pouvons sentir la douleur. Eh bien relève-toi, faut pas te sentir complexé. Sens-toi autour des tiens, on va jamais te lâcher. Pas de nuance entre nous, sommes tous assez relous pour pouvoir se sentir fiers dans ce monde de voyous. Si jamais t'es heurté, faudra jamais dramatiser. Tout ce monde qui te lâche, devra un jour bien y passer. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana aremeza nawe nyene ko umugera wa sida wagabanutse cane mu Burundi kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2017. Amenyesha kandi ko bifuza ko gushika mu mwaka wa 2030 ata muntu yoba kigwaye sida hamwe n'indwara zifatira mu gitigu hepatite B na C. Yabivugiye mu ntara ya Kanza kuri uyu wa kabiri mu gihe amakungu yaramutse ahimbaza umunsi wahariwe kurwanya sida. Nakasheshe rumuri kiza cyatsi dakirahari mu Burundi no ngaha mu Kayanza, ariko turashimira Imana yuko twateye intambwe ishimishije kuko mu gihugu cyose 2010 twari dufise abene gihugu bagena n'umugera wa sida bagera kuri 6%. Turakorana twese leta n'abayifasha eka mbere n'amashirahamwe yiyemeje kurwanya sida, turashika ku ntambwe aho 2017 mu Burundi hibonekeza ibice ubusa n'9%. Iyo ntambwe rero twateye iyo dusamaza kuko ihangiro mu Burundi nuko 2030 tuzoba tugeze ku busa kwijana. Birumvikana rero yuko intambwe isigaye dushize hamwe twese nk'uko icivugo kibivuga turashobora. Ivyo rero bikazodutuma ahubwo tugwiza inguvu kugira ngo n'umugera w'igitigu utera hepatite B na C tuwugwanya. Muti none mwabifatanije bigenze gute? Nukubera yuko imigera itera indwara ya hepatite B na C nawo nyene wandura biciye muri burya buryo abenegihugu twanduramwo sida. Ukuvuga rero ko mu kwikingira sida birashoboka yuko tuba twikingiye n'imigera ya hepatite B na C, na cyane mu kwirinda ibintu byose bitobora uruhu, kwirinda ubushurashuzi. Iyi migera rero irafitanye isano rinini n'umugera wa sida, nico gituma turavye abagwayi bagena n'umugera wa sida 30% muri bo usanga bafise n'imigera ya hepatite B na C. Ivyo rero bizodutuma dushobora kugwaniriza hamwe iyo migera uko ari 3: umugera wa sida, wa hepatite B na C. Radio y'abanyagihugu, siyo radio yako, siyo radio yangu, ni radio ya umma. Baho, reka abandi babeho, ubaye wasida n'umuntu nk'abandi. Baho, reka abandi babeho, ubaye wasida n'umuntu nk'abandi. Baho, reka abandi babeho, ubaye wasida n'umuntu nk'abandi. Dusozera kino kiganiro, Jane Gapi avuga ko kugwanya ikiza c'umugera wa sida ari urugamba rukibandanya kuko atahiraje. Arahanura abantu bose cyane cyane ugwaruka kwirinda ico kiza ngo kuko gushika ubu atamutu uvura iyo ngwara uraboneka.
umugera wa sida uracariho, iracari ingwano yo guhagurukira. Nivyo hari ivyo kwishimira, hari ivyo gushimira Imana n'ukuri. Abantu iyo bafashe neza imiti bakayifata mu mwanya ukwiye kandi bakayifata kare, barashobora kubaho nk'abandi. Kandi tugira amahirwe ubu barayiduha, abantu barayironka ku buntu. Mugabo ivyo rero bifise ingaruka, sinovuga ko ari ingaruka mbi, ariko turabona ko abantu basigaye bafata ko ngo ikiza ca sida ngo hako ngwara iyindi ngwara, ngo hako ngwara diabete no ngwara sida mbone itacica. Aho nashaka abantu bahagabire ko sida iracica, sida ntiraronka umuti, sida ntiraronka urucanco, kandi iyo miti birashobora no gushika ko itagukundira. Rero vyoba vyiza tugumye tugavye, hanyuma umuntu wese akirinda kwandura no kwanduza abandi. Iracari ingorane no mu bihugu bitunze umuti nturaboneka. Barashizeyo amahera, barasubiriye gushika kuri uno munsi, kuri ino saha nta mutukiza uhari. Iyo tuvuze ngo abantu nta mugera babona mu maraso, nashaka gusubiramwo no kutawubona mu maraso, ico bita indetectable, kuko abafata umuti aretse uwo muti umugero urasubira ukavyuka. Bivuga ko n'ubu abantu bashobora kubaho neza batunzwe n'iyo miti. Rero gufata imiti ubuzima bwose kenshi hariho nabo binanira, si ibintu umuntu yokwipfuriza uwakunda. Nashaka rero guhimiriza umuntu wese abandanye agwaye ico kiza, na cane cane ugwaruka ubu batakibona cane abantu basinzikaye, bakaba basigaye barirekuye. Nyabuna ikiza ruhonyanganda sida kiracariho, kandi twipfuza ugwaruka rwacu rwoba rutarangira wose. Mwana wanje Ni kuri izo mpanuro z'umupfasoni Jeanne Gapia dusozereye ikiganiro amagara soko y'ubuzima cuno musi. Tubashimire mwese mwawuteze yompi. Dushimire kandi umupfasoni Jeanne Gapia kuri iki kiganiro yaduhaye. Onezime dushimagize na kibateguriye, ndabasezeye ndefuriza amagara meza. Naho kuwa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Dushimire mugenzi wacu Onezime dushimagize ku kigabane amagara soko y'ubuzima ahejeje kudushikiriza. Bagenzanje b'uruganda rwa RPA mu mose kuco yaterereye tumukengurukire. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Engineer Regide Mwemero yakoze ibishoboka byose, amajwi n'amasanamu bikabashikira atankomanzi tumukengurukire. Nino ngaha duciye dusozerera amakuru mu Kirundi yaca mu kiganiro humura Burundi cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2020. Marie Ange irakoze nariko ndakibashikiriza, ndabikebanure na Gahwane. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.